Ndabaramukije nanabakaze mwese banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro tuba twabatunganirije vya misi yose. Ubu turiko turavugana nyene hari amakuru yihuta cane adushikiye ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu, amakuru arabana n'umutekano. Aya makuru kandi ariko aravugwa mu Cibitoke, ubu nyene turiko turavugana hariko harabera ingwano zikomeye cane, turaza kuraba ingene izo ngwano zifashe. N'amakuru harabana n'umutekano, bivugwa yuko muri Cibitoke hariko harumvikana urusaku rw'amasase, abanyagihugu batanguye guta izabo. Leta y'u Burundi irungitse mu Cibitoke abandi basoda, turaza kuraba ibitigiri vy'abo basoda, ndetse tuze no kuraba inkoho n'abasirikare b'u Burundi boba baguye muri izo ngwano, ndetse bivugwa yuko ngo hari n'abasivile baguye muri izo ngwano. Ndabahaye ikaze rero mwese banywanyi bacu, turibuze kubana muri aya makuru kandi nkaba mbashimira ingene mubandanya kurondera amakuru n'ibiganiro tuba twabatunganirije ngaha. Nimba utarafyonda subscribe canke sabone, ngira aka ni akaryo keza ko kugira umanuke munsi y'iyi video maze urabe ahanditse subscribe, nimba ukoresha ururimi rw'icongereza maze ufyondeko. Nimba ukoresha ururimi rw'igifaransa uraraba ahanditse subscribe, uraraba ahanditse sabone maze ufyondeko. Turaje twibanira mu makuru n'ibiganiro vyacu vya misi yose tuba twabatunganirije. Ndabakengurukiye mwese mwumviriza kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro vyacu muri ngaha mu gihugu c'u Burundi. Intara zose woba uherereyemwo, igisagara cose woba uherereyemwo, aho woba uri hose uriko uratwumviriza uri ngaha mu gihugu c'u Burundi, ndaguhaye kaze cane cane. Ariko ndaramukije abantu batwumviriza bari mu Cibitoke, ari naho nyene amakuru yacu tugiye kuyashamikira. Ndahaye ikaze kandi namwe mutwumviriza muri mu bihugu vy'ababanyi, igihugu cibanyi c'u Rwanda, igihugu cibanyi ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, igihugu cibanyi ca Tanzania, ndetse n'igihugu cibanyi ca Uganda n'ahandi hose woba uherereye ngaha ku mugabane wa Afrika. Ndakengurutse ku bantu batwumviriza bari ku migabane ya Buraya, umugabane wa Aziya, umugabane wa Oceania, ahandi hose woba uherereye ku isi, ndaguhaye ikaze muri aya makuru ngira tubanemwo. Aya makuru yihuta cane rero ariko aravugwa harabana n'umutekano, ngira murazi neza ko turaba mbere mu kubatohoreza aya makuru yizewe kandi aya makuru yatojwe neza n'abamenyesha amakuru b'abahinga. Aya makuru rero avuye mu Cibitoke ko hari ingwano zikomeye cane ziriko zirahabera, hari amasase ariko arahavugira, ndetse hari n'abasirikare b'u Burundi baguye muri izo ngwano. Kuri ubu turiko turavugana nyene, nimba wegereye mu Cibitoke wavugisha bamwe mu banyagihugu babo, nabo baguha aya makuru ndiko ndagushikiriza. Inkoho ziriko ziravuga, ndetse ngo ibigwanisho bikomeye cane Leta y'u Burundi nivyo irungitseyo, gusa haracari benshi bariko biyumvira ingene leta yomenyesha yuko atamugwanyi ari mu gihugu c'u Burundi, canke se atawateye igihugu c'u Burundi, ariko hakarungikwa abasoda bangana gutyo nyene nk'uko bariko bararungikwa. Abanyagihugu bariko barabona imiduga y'igisoda ndetse n'inkoho ziremereye cane zirungikwa mu Cibitoke, ndetse twarababwiye ku munsi w'ejo yuko hari n'abandi barungitswe bakarungikwa muri Bugarama ndetse no muri Rumonge. Aya makuru kandi arerekana neza yuko uyu mutekano mu gihugu c'u Burundi ubaye ndanse, ndetse bikaboneka yuko umuhari Red Tabara wowo waje ufise intumbero yo gutembagaza ubutegetsi bwa Gitega, nubwo leta ya Gitega yoyo ikiwita abasuma. Turaza kurabira hamwe kuko nimba ari abasuma biriko bigenda biteza benshi kwiyumvira ni gute umugwi w'abasuma bivugwa yuko ngo wiba amatungo y'abanyagihugu canke se ukiba ibifungurwa, woba uriko uratuma leta ugira ubwoba ikarungika ibigwanisho biremereye cane n'inkoho, ukarungika amabatayo y'abasirikare, bikiyumvirwa ko rero hari agacerere gakomeye cane, ndetse hari ivyo abategetsi b'u Burundi banyegeje. Ubu rero turiko turavugana nyene mu Cibitoke hariko harabera izo ngwano. Reka tubanze dufate aka karuhuko, ndaza tubandanya n'aya makuru yose mu buryo bw'idonido. Jewe murambwira abantu nibabanze batahura ibintu, ubwo barazi ico ari cyo gutera igihugu. Umuntu kugira avuge ko yateye igihugu kirafise imyugariro
kirugariye kirakingiwe. Gutera igihugu rero uhera nyene kubomora iyo myugariro n'abavuga ko wateye igihugu wagiye kwica umuntu ukica abantu babiri mu muryango ugacuvuga ko wateye igihugu cyangwa wateye uwo muryango. Ico si igihugu wateye. Abantu benshi rero ntibazi ivyo ari ivyo kubera bari barimenyereye. Aho umuntu yica umuntu ukazibona umunyepolitiki agiye kumuvugira ngo apfungiwe politike kandi yishe umuntu. Ndagushimiye cyane wowe tubanye muri aka karuhuko. Reka rero tutangure n'amakuru yacu mu buryo bw'idonido ariko aravugwa mu Cibitoke. Turaraba ibitigiri vy'abasirikare bamaze kugwa muri izo ngwano ndetse tunarabe n'abandi basivile batari mu ngwano bo baguye muri izo ngwano ziriko ziraba nyene ubu turiko turavugana. Twarabashikirije amakuru yuko ku munsi w'ejo muri Rumonge ndetse n'amakuru yagiye adushikira yuko ngo hari abagwanyi bariko bararasana n'igisirikare c'u Burundi, atariho gusa rero ngo no mu zindi ntara zigize igihugu cacu hariko harabera ingwano. Leta y'u Burundi, igisirikare, igipolisi canyegeje amakuru ndetse amakuru ariko aravugwa mu bimenyesha amakuru vya leta yo yaratandukanye cane kuko biboneka yuko abategetsi b'i Burundi banse gutangaza aya makuru kubwo imvo z'uko ngo bariko barakinga abanyagihugu batagira ubwoba yuko igihugu catewe, nyamara vyose ngo biri mu mvo za politike ndetse bikaba bigendereye yuko abanyagihugu babona yuko ubutegetsi bwa Ndayishimiye Varisito bufise umutekano ndetse igihugu gicungerewe neza, mu gihe umunsi ku wundi turonka ibitigiri vy'abasirikare b'u Burundi bicwa bakicanwa hamwe n'imbonerakure, imbonerakure zikagwa mu ngwano kuko nizo ziriko zirarungikwa cane mu bikorwa vyo gukizura ndetse n'ubu turiko turavugana mu Cibitoke imbonerakure nizo zishigwa imbere muri izo ngwano. Bikaboneka yuko abasirikare b'u Burundi bahejeje kubona yuko leta iriko irabahenda ikabarungika mu ngwano batazi abo bagwana nabo kuko nyene leta yaranyegeje amakuru ikabarungika rero batazi ibigwanisho abo bagwana nabo bafise, batazi aho abo bagwana baherereye, ng'imbonerakure zigashigwa imbere ngo kuko ngo arizo zifise amakuru y'ingene ng'abagwanyi bariko barinyegeza ndetse naho baherereye. Bityo rero ng'igisirikare naco catanguye kubona yuko ingene kiriko kirarungikwa mu maoperation ata buhinga burimwo mu bijanye n'igisirikare, ndetse twarabashikirije amajwi ya bamwe mu basirikare bidogera cane intwazangabo zikuru, bakidogera ingene babarungika mu rugamba rudateguye neza, bigatuma bamwe mu basirikare b'u Burundi bagwa muri izo ngwano. Twarababwiye kandi yuko kuri ubu ngubu mu ishyamba ry'ikibira bivugwa yuko ariho umuharire de Tabara ufise amapozisiyo yawo ndetse ariko uri gukorera imyimenyerezo y'igisirikare, nubwo bwose hari amakuru twaronse yuko ngo no mu mashamba ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nayo hariyo uwundi mugwi uriko nyene urasubirirwa na bamwe abahejeje kugwana basha basubirayo kuronka iyindi myimenyerezo, hakarungikwa abandi bashasha. Kuri ubu ngubu rero mu ishyamba ry'ikibira igisirikare c'u Burundi twarabamenyesheje yuko carungitseyo amabataliyo abiri y'abasirikare, no kuvuga abasirikare bashika ku bihumbi 200 kuko ibatayo imwe y'abasirikare igizwe n'abasirikare 1000. Bivuga ko muri rusangi amabataliyo abiri ari abasirikare 2000 ndetse bakaba bararungitswe n'ibigwanisho bikomeye cane. Bivugwa yuko rero ngo bagiye kurondera umuhari Rede Tabara, ariko amakuru adushikira nuko gushikana n'ubu muma operasiyo ariko arakogwa muri iryo shamba ry'ikibira atamugwanyi n'umwe wa Rede Tabara arafatwa usibye abagwanyi babiri. Rede Tabara yamenyesheje yoyo ubwayo ivuga yuko baguye mu bitero vyaheruka kuba muri Bugarama ndetse no muri Gahuni. Rede Tabara ikaba yaramenyesheje yuko abasirikare bayo babiri aribo baguye muri izo ngwano, ariko ikamenyesha n'ibitigiri vy'abasirikare bashika ku 8 ndetse n'imbonerakure biciwe muri ivyo migwano. Kuri ubu ngubu rero hari ayandi makuru adushikiye avuye mu Cibitoke yuko izo ngwano ziriko zirahabera hari abandi basirikare baba bagize baguyemwo ndetse abandi bagakomereka, inyuma yuko hari bamwe biciwe mu Kayanza, abasirikare babiri b'u Burundi biciwe mu Kayanza ndetse abandi bagashimutwa n'umuhari Rede Tabara
Ndayishimiye Varisito wewe yita ko ari umugwi w'abasuma ugirira nabi abanyagihugu, nyamara biraboneka yuko abasirikare aribo bariko baragwa muri izo ngwano cane. Mbere yuko tugushikiriza ibitigiri vy'aba basirikare baguye muri izo ngwano, nakumenyesha yuko kuri ubu ngubu Ndayishimiye ari mu kaga, kuko abategetsi bariko barakorana muri leta yiwe iritwa leta mvyeyi, leta nkozi. Abategetsi bakuru baramutegetse yuko aca ahinyuza canke se asubiramwo kuvuga ivyo yari yashikirije ku birabana n'amatunga y'igihugu, ndetse n'ingene abategetsi bobo bategerezwa kwerekana amatunga yabo mbere yo kwinjira mu mabanga. Kuri ubu ngubu hari amakuru dufise yuko Ndayishimiye ariko arotswa igitutu, ndetse ariko bwirwa n'abategetsi bakuru yuko ivyo yari yashikirije bitari bikwiye, ndetse ngo baramuteye ubwoba yuko aca ahindura ivyo yari yavuze. Mwaravyumvirije rero mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha makuru mu ndwi iheze, aho yamenyesheje yuko ngo ingingo yari yafashe yasanze ari ingingo igoye, kandi ngo ari ingingo ituma muri rusangi abategetsi bakoresha umwanya munini bariko baraharura amatunga yabo. Abihweza vya politike bo bakiyumvira ingene umuntu yoba afise amatunga bigora gushika ku buryo mu ndwi imwe umuntu ataba ahejeje kwerekana amatunga yiwe. Bikaboneka yuko rero ari igitutu canke se ari pressure ya politike bariko baramushirako kubwo ivyo yari yavuze, ndetse biboneka yuko ngari abategetsi bakuru binyegeje inyuma yuko kusahura itunga ry'igihugu, ndetse muri rusange ngakaba ari zo mvo zatumye Ndayishimiye Varisito aca ashigwako ico gitutu. Kuri ubu ngubu rero kandi biravugwa yuko ngo ari zo mvo ziriko ziratuma ibirabana n'umutekano bitariko bishigwako inguvu, ndetse bitariko biboneka yuko nyine atanga uvu ziriko zirashigwamwo kubw'imvo ziboneka yuko nyene hari umutekano muce mu gihugu, kandi abategetsi hakaba hari ivyo batari kumvikana ko, aho kugira rero inguvu bazishyire mu gucungera umutekano w'igihugu ndetse no kuraba ingene abitwaje ibigwanisho bariko baratera igihugu, bobo bibereye mu bindi vya politike ndetse n'ibirabana n'amatunga. Vyose rero bikaba biriko biratuma abategetsi bajya mu gacerere, ingwano zikabandanya kwibonekeza ijya nino, abanyagihugu bakicwa, abasirikare bakicwa, imbonerakure zikicwa, ata mutegetsi avuga ivyo biharuro vyabo bagwa muri izo ngwano. Aka kanya rero amakuru adushikira muri rusange nuko biboneka yuko mu Cibitoke kuri ubu ngubu hari abanyagihugu bishwe ndetse bakicirwa mu Cibitoke, harimwo n'abasirikare. Kuri ubu amakuru adushikira nuko mu Cibitoke muri Bukinanyana hariko harabera ingwano zikomeye cane. Amakuru akatwereka neza yuko hari ibitigiri vy'abasirikare baguye muri izo ngwano, ngira turabire hamwe. Kuri ubu ngubu amakuru aratwereka neza yuko ayadushikiye aka kanya nuko abanyagihugu barenga amajana bahejeje guta izabo muri ubu ngubu muri Bukinanyana, ndetse ivyo vyose bikaba bitewe n'imvo z'uko hariko haravuga amasase, ndetse hariko harabera ingwano zikomeye cane. Amakuru adushikiye aka kanya abamenyesha amakuru bacu baturungikiye ubu turiko turavugana, abanyagihugu bahejeje guta izabo muri Cibitoke muri Bukinanyana, mu mujyi wa Bukinanyana canke mu gisagara ca Bukinanyana, abanyagihugu batanguye guta izabo. N'amakuru yihuta cane abitwereka. Muri rusange ibitigiri birerekana neza yuko nkuko tubiraba ngaha, turaba ibitigiri bigezwe ko ubu nyene, arerekana neza yuko imigwano iriko irabera mu Cibitoke. Hari amakuru yerekana neza yuko abitwaje ibigwanisho bariko bararasana n'igisirikare c'u Burundi. Amakuru adushikiye ku bitigiri bigezwe ko nuko abasirikare 12 bakomeretse cane, ndetse harimwo n'abashobora kubura amagara yabo kubwo imvo z'uko bakomeretse cane barashwe n'umuhari witwaje ibigwanisho wa Rede Tabara. Ayandi makuru kandi aratwereka neza yuko abanyagihugu 7 aribo bakomerekeje cyane, ari nabo nyene barikomeretse cyane, ndetse hakaba harimwo n'abashobora gucikana kubwo imvo z'ibikomere bafise nyene muri izi ngwano ziriko zirabera mu Cibitoke.
amakuru rero yayihuta cyane yaradushikiye akaba ari uko muri Bukinanyana nk'uko abamenyesha amakuru bacu badushikirije abanyagihugu batanguye guhunga ndetse bahungira mu gisagara ca kiri muri iyo ntara. Aya makuru kandi arerekana neza yuko izi ngwano zibandanyije nyine mu gihe abasirikare b'u Burundi barungitswe bariko bajya kurondera abo bagwanyi, ariko biraboneka yuko abagwanyi batanguye kubarusha inguvu ndetse bikaboneka yuko muri rusangi ibi bitero bikomeye cyane biriko biraba mu Cibitoke muri Bukinanyana. Ubu turiko turavugana, niba uhegereye worondera amakuru wenda mwiyumvira yuko ivyo turiko turababwira vyoba ari amaremantanya, ariko nimba ufise telefone ngendanwa canke ufite wundi muntu wese worondera amakuru wo mubaza ingene muri Cibitoke vyifashe kuri ubu. Umutekano rero ni nta mutekano wabaye ndanse, abisasu biriko biravugwa ndetse biravugwa yuko ngo hari inkondinde cyane zikomeye leta y'u Burundi irungitseyo, ariko ngo Red Tabara yoyo yabandanyije ibikorwa vyayo vyo kurasa. Hakaba rero ariyo makuru turonse yuko abasirikare 12 bakomeretse cyane, abanyagihugu bashika kuri 7 nabo bahuye n'ibibazo bikomeye cyane, nabo bari mu kaga, abandi bashika ku majana batanguye guta izabo. N'amakuru ariko aradushikira akanya tubandanya kubatohoreza. Niba utarafyonda subscribe manuka munsi y'ivideo fyondeko, mukanya ndaza mbashikiriza n'andi makuru kubirabana n'izi ngwano n'ibindi bitigiri vy'abasirikare baguye muri izo ngwano. Ndabashimiye cyane, mukanya n'ayandi makuru.